Amahoro amahoro neza mwarimu wacu. Mumeze neza. Njyewe nanjye ndaho ndashima Imana. Mvuze nti mwarimu wacu kubera ndi umunyeshuri wawe. Kandi abirimo. Umunyeshuri adasamara cyane mu ishuri kandi arimo bikunda kubera mu ishuri harabaho ibigaba hakabaho ababizamo basunikiwe n'abandi babisunikiwemo n'abandi. Ariko nanjye ndi umunyeshuri wo mu ishuri ry'abarundi bose, ishuri dukunda kandi ridufitiye akamaro kenshi. Nibaze ko umeze neza, nanjye aho ndi ndashima Imana kandi inyigisho muri kutugezaho ni ukuri ziradushimisha cyane. Ndaguteye intege. Navuga nti nujya umuntu mu bisanzwe nawe nari narize amashuri atari menshi kandi atari make kandi nongera ndigisha. Mugabo rero hari aho usanga hari ibintu bisabwa ko umuntu asaza yiga. Inyigisho turiko turaronka si henshi barize, urabona bigisha abiga abatiga bose, ariko ugasanga ni inyigisho usanga tutari twararonse ahandi. Rero burya rero umuntu mu mashuri twagiye turacamo uwo ari we wese aragira ubwenge, ariko Imana nayo igaha ubwenge umuntu nk'impano atari bijya duhonda mu ishuri cyangwa atari bijya mu maforomire chimique n'ibindi, kubwira igikorwa iba yaramuhamagariye. Rero vraiment ayo mavuta urayafise y'ubwenge kandi Imana igukomeze kubera ntiyabiguhaye kuri wewe. Burya Imana iyo ihaye impano umuntu ntiba ari iyiwe, aba ari iyo ikimuhamagariye. None sinovuga byinshi ariko n'ukuri kuhaje kandi Imana igukomeze ubandanye utugezaho ibyo Imana yaguhaye, ibyo yakubikije biduhe, kubera ibyo si ibyawe n'iby'amahanga, n'iby'abarundi, n'ibyo ndetse n'abandi bose bashobora gutahura ururimi wigishamo. None nanjye nagomba mbaze ikibazo, mbabarire kandi nizeye ko mbagije umwarimu. Ni ikibazo cy'ikirundi, ikibazo cy'abarundi, ikibazo cyo hasi cyane nategereza kuba nzi, mugabo kubwo imvo ntazi nasanze ntakizi nyene, ariko kumbure nibaza ko nshitse ku mwarimu yagiriwe yaronse amavuta aruta yanje kandi Imana yagiriye neza. Kumbure nibaze ko muzogidusangiza mbere nibyaba ngombwa ugisangize n'abandi, kubera nibaze ko atari benshi bokinyishura. Kubona ndakibagije ntibaze ngo ni ukukugeza. Mu bisanzwe mvuze ko ari ikibazo cy'abarundi kandi cy'ikirundi. Urabona nagomba mbaze, murabona mu Burundi tuvuga ikirundi, twavutse tukivuga, tuvuka tusanga ibintu byanditse mu kirundi. Ariko none ikibazo gihagaze aha, umuntu yatanguye kwigisha ikirundi cyo kwandika ninde? Bien ko abazanye amashuri barabantuzeye, abaje kwigisha gusoma no kwandika ni bariya bazungu sero y'ibyo twize mu mashuri twabayemo. None abo bantuzeye nibo baje bigisha ikirundi, nibo baje kwigisha ikirundi yuko basoma nuko bandika bimerekeranya mu kirundi, kandi abariyo biwabo nabo batarinda bufate iki kibazo kica cyaduka kindi kibamo mu gihugu cyo mu bazungu bariya bakoroni twita abakoroni nyene, bariya babirigi n'abirigira gindi gihugu c'abarabu abantu rezarema badukolonije. Hari igihugu baba bazi ururimi rwacu, twogera ugasanga aho bavuga ururimi rwacu bimeze gute. Hanyuma murantunga umenga ni ikirazo kiherekeranije n'ubundi bubazo. Mu gihe tutari bwaronka inyigisho, igihugu cari kibayeho gute? Imaji y'igihugu kitagira ibintu byanditse, kitagira twari tubayeho nk'impene uko nyene, twari tubayeho abantu sans histoire, sanki twari duhe imaje igihugu ko cari kimeze gutunganijwe. Izo ntara nibo baje kwita intara, Kirundo, Bujumbura, iki abo bazungu canke byari bimeze gute? Abantu bamenya gute ko bagiye kuri intara cyangwa igahera ngaho? Igihugu cari gitunganijwe gute muri rusange? Duhe raba ingene ukoresheje ubuhinga Imana yaguhaye, uraba ingene wonyishura ivyo bibazo vraiment ubukozi. Isigaye Imana iraha umugisha kandi turinde dukomeze nshimira cyane vraiment
abantu bariko baritanga bashigikira ibi bibazo plutôt bashigikira iri shure muko twogura ibikoresho bishobora gushikana ijwi kure kubera urabona nk'ubwo bitaba ari ivyo gusa urabona tuhakurira ubundi bumenyi tutari twaronse ahandi. Rero urumva mu gihe biba bitunganije dufise ibikoresho bimeze neza ni ya nyungu bitugarukako ni wa mutahe wacu ni ya ivyo nokwita patrimoine yacu y'abarundi. Rero ntego bariko barashigikira kumbura abatavyumva nabo nta kundi si kenshi ibintu abantu bavyumvira rimwe, ariko ababiko barabikora kandi bivuye ku mutima n'abavyitangiye n'abandi benshi. Imana bakomeze kandi bagire neza. None reka ngeze ngaha simpave ngira ikiganiro kandi nasavye ikiganiro bisigaye Imana ihangaze Uburundi n'abarundi kandi tuzogera kure, bizogenda neza, ejo ni heza, niko tuja twizera abamenye Imana. Muheza gikwe. Muriyumviye neza yuko iki kibazo c'umunyeshure ari kibazo kitoroshe. Ni kibazo kimwe ariko cavyaye ibindi bibazo vyinshi. Mbona umengo gisa na ca kindi wa munyeshure aheruka kubaza, kimwe cari cerekeye ivya berube canke ivy'amafaranga ingene ashika mu gihugu n'ibindi. Rero turagiye kugira ubushakashatsi kugira ngo tuzokwishure kuri iki kibazo mu ntumbero yuko n'abandi boboneraho. Ariko hamwe n'ivyo uwize ikirundi canke uwize kahise akaba afise ico yoshobora guterera kuri iki kibazo, imiryango iruguruye, arashobora kuturondera inbox. Imana nibahezagire cane mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.